Mwiriwe na mwaramutse bakunzi ba Fardc TV umwe wese aho aherereye, ndizera ko muguwe neza mu miryango yanyu. Tubifuriza kugira amagara meza, amafaranga, ituze nitekane mu ngo no mu miryango yacu muri rusangi. Ndabakengurukiye mwe musanzwe mudukurikirana muri mu gihugu cy'u Burundi, mu karere ka EAC, muri Afrika, Amerika, Aziya, Iburayi, eka no mu furuka zine z'isi muri rusangi. Reka ano makuru tuyaheze mwitangazo rimwe ryatangajwe n'umuvugizi canke n'umwe basanzwe bayoboka n'umumenyesha makuru asanzwe akorera no kwamamaza ibikorwa bigayitse vya AFC M23 RDF inkotanyi Red Tabara abasogosi. Ikomunike iri hano ni ku rubuga rwa Twitter rwa Steve Wembi yazindutse mu gaturuturu bahejeje gukora ico gikorwa. Twamaze kubamenyesha ko kino gikorwa bivanye n'ubusesanguzi n'amakuru ahari neza kuri tere cakozwe n'u Rwanda. Paul Kagame yarasa mu Rwanda ni RDF, n'u Rwanda rwazindutse rurasa abo Abazungu kumvo zikurikira tugiye kubasobanurira. Steve Wembi aranyaragasa yihuta yandika ko amadrone abarembeje gisibije ngo mu mazone residentielle umva bavuga ko barasha ahantu basibra ahantu hari abene gihugu ngo dans les zones densément peuplées, ngo hanyuma ngo ibisasu ngo birasa ahakurikira. We aratondeka yavutse umugabo asanzwe aserukira Toyota mu burasirazuba bwa Kongo hariya Igoma. Hanyuma uwo mugabo akaba yitwa Pascal Numubirigi, ngo inzu yiwe yarashwe nawe nyene yapfuye. Avuye kuri uwo mugabo aja ku mugore yitwa Christine Guinot canke Christine Guino, numu humanitaire asanzwe ari hari mu burasirazuba bwa Kongo. Nawe nyene aratangaza remeza neza ko yarashwe kandi yapfuye. Inyuma yaho yongera ko nkuko muko murabibona ko ngo igisasu canke ngo drone yarashe ngo ikibombe ca mbere ngo bombardement ya mbere ngo yaguye muri lake atashatse kuvuga iyariyo, ariko yemeza ko igisasu ca mbere carashwe mu mazi, hanyuma ca kabiri kirasa ku nzu yo mugabo Monsieur Pascal, ica gatatu kirasa uyo Christine Guinot canke Guinot. Hanyuma ibindi birabandanya bishwiragiza mu muji wa Goma. Ariko uje kuraba BBC ukarabaza RFI cyangwa ukaraba ayandi makomunike ya AFC M23 naho bihuriye n'ivyo Steve Wembi eka nabandi bagenzi we bagiye baranyurangana mwitangazo kumbure barihanye nabi canke ikigaragara nuko aho bari bashatse kurasa uwo bari babifuza kurasa neza na neza ntiyari uwo yitavye Imana, ahubwo yaruyo birukiye kwandika. Bigaragara ko ari text babanje gukompoza imbere uko barasa aho hantu. Iyo nyubako barashe rero yari sanzwe ipanze, iyo nyubako yapfiriyemwo uwo muzungukazi yari sanzwe ipanze mugenzi we yitwa Christine Guinot. Nico gituma birukiye gutangaza muri communique ko hapfuye Christine Guinot, ariko so yapfuye hapfuye witwa Karine Buisse ni umufaransa kazi yarasanzwe akorera ikigo ca UNICEF twose dusanzwe tuzi. Ni UNICEF ni gisata cawo ni kijanye no kuraba ivy'impunzi vy'intambara ma incident na catastrophe dusanzwe tukizi. Noneho UNICEF twese turazi ico ikora. Uyo mugore yakorera UNICEF hariya muri RDC, yakorera UNICEF RDC. Rero uyo Karine Buisse akaba ari we yashoboye kwicwa na bimwe muri ivyo bisasu vya bombardement zakozwe na RDF zakozwe n'u Rwanda. Yari umufaransa kazi. Rero tukaca twiyumvira ni kubera iki zino bombardement zabaye 4h du matin bisigura saa 10 mu bucagu buca ari kuri uno munsi wa kabiri, kandi bakarasa mu bigo birimwo abo bazungu, ayo makartier residentielle gusa. Hano ni kubera iki? Nkuko twababwiye mu ncamake nuko M23 ishaka gusubira kugirana ijambo muri diplomasi. Nareba bagiye kuva kera, benshi baraza muri commentaire baranuka nababwiye ati uravye kungena u Rwanda nizi mbwebwe zasarambwe bavyitwaramwo ku rwego rwa diplomasi baracari bato baraciga. Job bwanje Fleur Patriote ndabizi ntibonesha ku rwego rwa diplomasi, kuko uraraba ivyo bavuga, uraraba kungene babitravaya, ukaraba kungene
diplika bakongera bakabitrika ukana ko ari imikenyuro y'abana. Ni kenshi nababwiye ko ari umugani mu Kirundi uvuga ati uburana n'umwana akaguha urubanza. Rero uravye ukungene RDF inkotanyi bagiye bakenyura bibajije strategy bakoresheje mu 1994 hari mu Rwanda ko ariyo boza gukoresha mu burasirazuba bwa Kongo, basanga Kayikwamba, basanga n'izindi ndongozi tugoza RDC zihagaze ziri maso, biyongera ko ufatanya bukorwa bw'u Burundi eka baho birunyuka bibata ku amazi balkanisation iranka, empire hima iranka n'ibindi vyinshi. Nico gituma wumva mu majambo bavuga igisirikare cy'u Burundi, leta y'u Burundi, indongozi z'u Burundi ntizihara mu kanwa kizi ndongozi eka nabitwa karaba dignitaire abadiplomate b'igihugu c'u Rwanda eka aho bari hose mu buserukizi bagenda baserukira muri rusangi. Rero bombardement zakozwe na RDF zigana kwica abo bazungu kugira bagaragaze ko FRDC iriko irabomba, bagaragaze ivyo bama baririmbye misi yose ko ngo FRDC bafa kurasa aho barasa, ukamengo drone unyonga drone muri FRDC nibo bamwigishije kuyinyonga, ukamengo bobo unyonga drone zabo ni wazi gutumbereza ahantu hari FRDC wazarendo n'abafatanya bikorwa babo. Ariko idrone ya FRDC misi yose yirashe baba bavuga ko barasha bene gihugu, swate barasha abanyamurenge, swate barashe basivile za Rubaya n'ahandi za Mikenke. Aha naho birashe bonyene muri Goma. Goma ni umuji usanzwe uri mu maboko y'izimbwebwe za Sarambwe. Goma imaze ikiringo kirenga umwaka iri mu maboko ya AFC M23, iri mu maboko y'u Rwanda. None uno munsi niho drone yavuye Kinshasa canke yavuye Kisangani bama bavuga ngo zihaguruka, canke yavuye Burundi, canke yavuye aho handi bama bagiriza hose bakunze kuvuga ngo drone ziva ngo i Burundi, ngo ziva Kisangani, ngo ziva no mu tundi duce. Amayroporo yose mubona mwagiye bararasa bonona ngo nizo drone zihaguruka ziva. Iyo drone rero yavuye muri ubwo buce bwose bakunze kuririmba ija kurasa Goma bafise ubwirinzi. Bafise ubwirinzi bavuga ngo ikirere cabo ngo kirugaye, hama iyo drone yaciye kugirije kurasa muri Goma. Mbega kubera iki kuva ikiringo c'umwaka cyose kirangiye ari ubwa mbere twumvise drone irashe neza na neza hagati mu muji wa Goma. Mu muji wa Goma ahasanzwe haba hegeranirije aba bazungu eka n'aba amakuru diplomatique mva Burayi mva makungu. N'ubwa mbere kuva AFC M23 ifata umuji wa Goma. Aha nta kabazo mwibaza, nimubona ko ari strategy na technique bakoresheje. Drone abanyekongo bari hari hagufi muri Goma baremeza neza ko drone yarashe abo bazungu yakoze ivyo bikorwa by'ubugome by'ububisha yavuye hariya mu Rwanda. Kandi nta nkeka ugiye kuraba strategy n'ukungene aya hari ibintu bituma hari fact zituma umuntu yiyumvira ko imikenyuro bakenyuye yabananiye ibata ku amazi. Reka tugende ku kambere gato, karashe kuba ari gato mugabo kakadufasha twese gutahura ukungene bimeze. Umunsi drone irasarubaya bakavuga ko amakuru yatangajwe n'ibitangaza amakuru bitandukanye bemeza ko harashwe usanzwe ari umwe mu ndongozi zo hejuru za AFC M23 RDF inkotanyi Red Tabara ariwe Wiringoma. Ninde yabonye umuvuduko w'izimbwebwe za Sarambwe nk'uwo zaraye zikoresheje bombardement za 4h du matin, bose ngira 5h du matin bari bamaze kuvyandika, 4h30 minutes bari bamaze kuvyandika. Mbwira ho Steve Wembi umbwira haba ndongozi zose za AFC M23 zari ziryamye ko zace zimenya drone irashe ku rugo rwanaka. Bertrand Bisingu no mwanya turiko turavugana nawe nyene ahejeje gushirako kuri Twitter umwanya ndiko ndakora kino kiganiro, arahejeje nawe nyene kubitangaza. Bariko baragerageza kuraba ukungene bohindagura imvugo, kuko imvugo za mbere batangiye gushaka kumbuga ngurukana bumenyi bavuze ko hapfuye Christine Guinot, ariko wese ho yari bombardement zabaye uyo muzungukazi bo bari bifuza ngira guhitana atariho ari muri iyo nyubakwa hari mugenzi we Karine Bwisset. Uyu mugabo rero tuve kuri uyu mugabo uyu Karine tugaruke kuri uyu mugabo yitwa Pascal n'umubirigi, akaba ari we yaraserukira responsable wa Toyota mu muji wa Goma. Inzu yiwe yarashwe nkuko biri muri communique y'izimbwebwe za Sarambwe, mubishwe nawe nyene bamusizemwo, ariko turarindiriye communique officiel kumbure ya ONI canke ya UNICEF itubwire neza na neza bapfiriye mu bakozi ba UNICEF, kumbure na Toyota nkuko bivugwa, eka aba bose ibisata canke ibihugu bibega canke ama organisation ama ONG abega, turindiriye turabe ko baturonsa ama communique officiel yabo. Uyu mugabo rero ngo inyubakwa yiwe yari yegeranye n'inyubakwa ya wahoze ari umugore
umugore wa Joseph Kabila, umugore wahoze ari umugore wahoze arongoye igihugu ca Kongo, ariwe Hippolyte Kanambe Joseph Kabila. Uyu mugore nawe sundi ni Olive Lembe Kabila. Uyu muzungu wa Toyota, serukira Toyota, responsable wa Toyota muri Goma, ngo yari umubanyi wa Olive Lembe Kabila. Iki naco kigaca kigaruka kudusobanurira ikindi kintu kigaruka kugaragaza cyangwa kudusobanura cyangwa kuduhumura amaso kitwereka nuko twame tubabwira kuva kera ko nta muntu yitwa kari umukongomani yagiye kwifatanya na zino nkozi z'ikibi bino binwa amaraso bano ba genocidaire ba RDF b'u Rwanda bazosigara ari bazima. Twarabibabwiye Wiringoma fite Maripo fite Corneille nanga nawe nyene ndatse ko atamisi 2 canke 3 isigaye. Joseph Kabila wewe murabitse kari fite nkuru, ariko nagoma ndababwire ko nimba barashe bakarasa ikibombe kikagwa kuri uno muzungu Pascal responsable wa Toyota, bari bakavuga ko bari banarashe barashe muri ako gace kose gasanzwe kabamwo abo bantu mwumva bikomeje cyane, abantu babategetsi, abantu baba responsable, abadignitaire n'aba autorité n'aba CEO b'ibintu bigenda bitandukanye. Mu nzu zarashwe hakaba arimwo inyubakwa ya Joseph Kabila, aho umugore wiwe ngo asanzwe aba. Ndemeza neza ko bari bagiye no Kwica swat bo babikeka ko Joseph Kabila ari muri iyo nzu kumvo 2 3 4 5 canke bashaka naho nyene kujaniranya n'umuryango, canke gasanga naho bari bagiye kurasa Joseph Kabila ubwiwe, bari bagiye kurasa umuryango wiwe bwiwe kugira bafutanganya ama preve ivyo baba bazi, hanyuma batakuwa amazi basanga barashe kuri uwo mugabo Pascal asanzwe ari responsable wa Toyota mu muji wa Goma. Vyose birashoboka, bashoboye kuba bari bagiye gufutanganya preve ziri mu nzu ya Kabila, bafutanganya umuryango wiwe, bavuge ko bombardement zakozwe na Fardc, kandi ndisiriyo muri izo nzu barashe. Iyo barasugura urupango rwa Joseph Kabila neza na neza hagapfiramwe abantu, bari kuvuga ati okay, iyi ni Fardc, iyi ni Fardc yabikoze. Ariko umukoshi bagize ni karata bakinye nabi, bagiye kurasa aba responsable bama ONG rutura ku isi, UNICEF, murumva Toyota, murumva nabandi bagiye gusibra ahantu nyene hari sensible kugira bagirize Fardc na leta ya Kinshasa, kuko byarananiranye ko bagaruka ku murongo wa diplomatique, la ligne diplomatique. Byarananiranye ko diplomasi yabo isubira kuduga hagira umuntu n'umwe abumviriza. Ubu M23 u Rwanda RDF abasogosire ditabara iyo bariko baravuga mu matwi ya ziriya ndongozi bari abasenatere mpuzamahanga n'abandi bayoboye ibihugu vyabo, ni nka kwa kundi imbaga zibaze ko zirabwaya n'uruyogoyogo n'induru, kuko ukuri barakuzi. Sindababesha, Amerika irazi ukuri, Union Européenne irazi ukuri, vyose vyakozwe na Kagame hari amurasirazuba bwa Kongo barabizi. Rero kuzubiyeza ko usigura ivyo usigura mu gihe batagigukeneye ukuri barashe kuba bakuzi, mugwo kuri aba bagukeneye baravuga ati ikigaba gitabwe wabo turacagikeneye muri diplomasi, mu butare no mu bindi vyinshi, aradushikira ahantu tutoshitse, wewe barakuzigama bakakubika. Mu gihe nababwiye ko umupresident wa Israel yaciye muri portail inyuma y'imyaka 40 akaja muri Asirazuba bwa Kongo, hari haheze imyaka 40 badahonyoyeyo, iyo ni intambwe. Mukabona USA, leta zunze za Amerika zisinya amasezerano y'ubutare n'izindi business na RDC, ni yindi ntambwe. Mukabona ibihugu byinshi byose vyemeye guca mu muryango mukuru bihitamwo kureka guca mu canzo arico gihugu c'u Rwanda. Aha narababwiye ko ibintu bigiye guhinduka, kuko bahisemwo guca muri Grand Porte, bareke kugenda bunama babundabunda barinda gusesa amaraso, batwara ubutare budasana neza, buri ku myidogo n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye. Narababwiye ko u Rwanda ntirugiye korohererwa. Kagame yacashaka kwikubita ku bitugu, ababwira go tuhere, ababwira ngo muncahe, ababwira ngo u Rwanda ntimushoboye kurukanga, ngo nago nawe ngo afashe ibihano n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye. Mwagiye murakurikirana kuri runo rubuga, eka no mu mbuga mpuzamakungu, mwagiye muravyibonera mugenda muravyiyumvira. Rero amakuru ahari muri kino gitondo nuko vy'ukuri muri Goma haraye harashwe ibisasu na drone ivuye mu Rwanda, irarasa ikora ivyo duhejeje kubabarira. Ariko hamwe n'ivyo twari dusanzwe tubamenyesha ko Nyiragongo hariya hari ibingwano idasanzwe kandi gamije kuja gufata umuji wa Goma. Igituma rero barashe
kindi iruhande yo kusubira yo kugira bagire uruvugiro berekane leta ya Kinshasa ko yica bari muri CCRF n'ibindi bigenda bitandukanye. Ikindi naco bashatse ko habe alerte internationale basabe ko intambara yo hagarara mu gihe umuji wa Goma usugerejwe. Naraberetse video mu kiganiro giheruka barasa wazarendo barasa ibisasu bica mu kirere kugira barabe ko ikirere ca Goma na za Bukavu kana mu micungararo kifise ubwirinzi hama bamenye ico bikorera. Uko niko biri gumana na Fardc TV kuko amakuru ni menshi harashushe nituzi ngene hirigwa turayiteze ko amakomunikaza kuba menshi ku mpande zaba babuza babo UNICEF Toyota n'ibindi bisata byinshi bigenda bitandukanye, ariko nimumenye neza na neza ko ibinyoma vyovyo turiko turagenda tubifukura 5 kuri 5. Ikintu cyose tugenda turabona yaba ari video y'umunota umwe, yaba ari video y'iminota 5, yaba ari video y'iminota 10, y'iminota 20, uko amakuru agenda aragaragara niko tuza kubana namwe 5 kuri 5. Mwarahezagiwe kandi nizere neza ko mumerewe neza 5 kuri 5. Mwe mwamaze kugira sabone cyangwa subscribe, ndabakengurukire cyane. Namwe mufatiye bino biganiro mu nzira canke mwabironse mu nzira za link, ntimwibagire kugenda mufyonze sabone cyangwa subscribe. Ntimwibagire kandi kuja ku rubuga rwa Ingoma magazine tube turi abona cyane gose kugira ibiganiro vyabafukure bidusange ariho turi mu bambere dushoboye kubironka. Mwarahezagiwe na Fardc TV atamwebwe mugira umunsi mwiza. Ciao ciao.